abahungu rero bariko badukiniriza isara ntabuzire muri iki gihe wewe azoza rotesha umuko narabivuze abahungu bababaye mugabo bashaka bavyumve ndakurotesheje rero ziko tuzogira mariage Zanzibar banzu vyuke d'abord aranajyanye vraiment en plus de ça abahungu turivugira isi sinaguci koma cyangwa ndakore kubanza oye ntaco vuga yeskumva razi gituma tubivuga abakobwa mufise ikintu bosinze araba materialiste bari material urumva bakunda ibintu kandi abakobwa la plupart yamwebwe muri mwebwe murakunda ibintu vyiza murakunda ko murababwira kandi bivuga udashavuye no reka mvuge ko yaratubeshe yaradusemera ubongo yes umutipe ambeshe me akagira ama effort voilà numenda kubona kuri kamera ya Buja Hit kwera uri kurakora bavuga ati shaka wanje rega n'umushinga ari karakora ejo ukamubwira ati jewe nzogenda nzojana naha kuri ibi vya journalism bishaka gushikana umuntu kure mugabo harabatipe nabo abavuga ati je sinta kazi nge mukobwa agaprefera kubesha atari n'umukozi jewe rero umuhungu diko ndanga muri ico gihe akutangura kuronka amahera ufumutangura ahantu tugeze nta mukobwa ushobora kuza kugira gatama rufise nta umvirija no si ukuvuga icyo kintu nta hantu umvirije reka tureke kujya ku ruhande tubesha abantu ubonye aho bigeze aho isi igeze uko ngene isigaye ndayibona nta mukobwa ashobora kwemera atamahera ufise ntigikunda bariho gusa Hello bakunzi wa Bude bakunzi wa Buja Hit TV ni mwana muteca ntimwiriwe bivanye naho muherereye nibazo ko mudukukira gatano kuri gatano nkuko musanzwe mumenyereye uyu munsi rero ntimuri kumwe na Krista gusa ni kiganiro face to face ari ibiganiro tumaze iminsi dushishaho bya face to face ariko byasaga nkaho byahagaze gatoya ubu rero twaje nundi muriro dushimira we wakoze subscribe na share na comment kugira ngo ibiganiro bibashe kukugeraho kandi nawe ari wowe ucugurura nuvuga iyi video utarakora subscribe niko kanya kugira ngo ubikore ndi kumwe rero na bamwe mu bapresenta nabo nyine dusangiye umwuga ikaze mu kiganiro esi murakoze cyane ikaze mu kiganiro kandi Benichou. Hola bonjour ça va vous allez bien yola Beni turakusaba shaka ko mbera banza kabaramutsa kwa kuntu kiwe niho numva ko turi kumwe. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru cyangwa kibazanira misha muvuga muri industry of Buja Flavor. Ngo tuma tubikora reka tuze dukingurukira Imana hama dusura dukingurira bwo bakunzi ba Bude, bakunzi ba Buja Hit TV. Yes, mwamwumvise rero ni Benichou. Man kuva muri Buja Hit mwamwonye wa Mungu wanyu nibaze ko benshi muramukunda kandi twese murabara dukunda esi cyane gose. Ese sanzwe ibiganiro mutse abafana. Bon, ndabaramuje cyane murakoze Krista na Benichou kandi muri Buja Hit. Yes, ikiganiro rero ni face to face nkuko nabigarutse ko mbega tugiye kuganira kuki muri kano kanya FC na Benichou na Krista tugiye kuganira iki tubaza niki muri kano kanya Beni bimeze bite Jenny Bonko ni fresh kabisa Amenez sharika aratilu ubumva Krista ikakurisha bebe nakanu nagaki kanu mbona ngaho aka oya aho kwipantaro aka arama ekutere ako sinzi ko mubona ibintu Beni yazanye bishasha avuye Dubai sinzi ukuntu Benaje sinzi ko umuntu ndiko ndamubona jewe n'utuntu tumwe tumwe ni diaspora come from Beni wahoraye tubwize ukuri wahoraye jara mu Burundi ora muri Buja ora muri stock ya Buja sinzi ko sinzi ko urabona ko Benichou novuga nka t-shirt yambaye yajanye n'ikirato yes kumbure Kristo no Musa afite target yo kubita kwa contre attaque menshi arazi ko no bikora kuri we akora life menshi akavuga ko afite igisukiro bisubira no yego ya yes kumbure Kristo jira warusko za kubivuga yes kumbure urabona yuko Kristo yabitanguye kare ako kantu Beni kantu bushize muri agari sawa niko kabi nagari sari ko kabi uracerekana kamera kakubore gusa cyonyene kamera nibo nisura tukabona gusikiza cyane sakuranyumvira no gifise fa cerekana ashida baragisobeka kama bafashe n'imisavuga ngo kishundu Beni baye Beni ni wanango yariko
agomba ndabivuga sinabifite umugambi wo kubivuga tuvukana Ben ndabizi ko dukundana ndabizi tuvukana byo gukundana n'ibiki ndabizi ko dukundana ko tuvuye rega bavukana za gukundana no twavugana tudakundana ibintu by'ama friend zone uravukana umusore atanguye kuvuga ibintu ngo turavukana ibiki ubyumva nawe aho cuheho si wihangane benshi umunwa kubi urumva mu buzima sinjya mumenyera hari ibintu bimwe mwavuga ukumva aragukomeye kabisa by the way ntabwo yaragukumbuye inde Krista bo Krista avura mu bantu ba mbere kweri niyo nari nsanzwe ndi yarakunda kugira gose yatbiga Dubai hariya ai Dubai asebe ko kimwanzaniye kata kintu kimwanzaniye really skema écoutez ndavuga muri kamera ngaho nyene oya akabanga basi kandi abahungu basigaye bagira umunwa wawe sinzi ko kandi bagira ubivuga gusumba n'abakobwa bagira ubivuga ibyo bintu si dufise umunwa gusumya n'abakobwa vyemere kweri si dufise umunwa gusumya n'abakobwa kweri acebe bitu Krista bajya muri commentaire bivuge musigaye abahungu musigaye abahungu turabana beza na that's why muri misi musigaye umuntu uvuga mutwizera gose turabana beza turabana tutavuga amajambo menshi yesuko rero tuvuze usanga turabana tuvuga usanga tuvuga ibikenewe yes bakunze wa bude kiganiro ni face to face waruze gute ko abakera bari karavuga Krista navyemera Krista abakera tuko serema siku twebwe aha babwira andika commentaire ngaho uri muhungu bawizira ko uvuga ibintu biri abahungu barabyandika so guys ni ikiganiro face to face tugiye kuganira ku kiriro tugiye kuganira mu buzima busanzwe twarameye kuzo turabazana ibiganiro byinshi muri Buja Hit kandi koko dushyize hamwe bavuga ngo together we can so rero tugiye kuganira mu biri bimwe duhora tubona ngaha hanze ibintu duhora tubona ngaha hanze mu buzima busanzwe Beni turafise ukuntu ushaka kuba uri mu rukundo nayisaza kumfasha ugasanga ukundanye n'umuntu ariko ugasanga bijya bintu ntibirambye kenshi rero bavuga ko ngo kujya kuntu ukundana n'umuntu ukabishira public abantu bose bakabimenya ariho hashobora kuba hava intandaro y'uko mutandukana bamwe ugasanga baraharira bavuga ati why not nashobora kumushyira ku mugaragaro mu gihe mukunda undi nawe akavuga ati munyegeze kugira ngo hataza kuba icyo kintu tugiye kuganiraho mbega nka twebwe nk'urubyiruko cyangwa ugaruka Elsie Mugabo araza twihanganira ngira ngo nubu munakuze murakuze mugabo uraza kwihangana byo mu kiganiro nyine cyaba ingene tuvyumva ingene uvyumva turatangura kuri Elsie sibyo ladies first Elsie ibyo bintu ubyumva gute wewe tugira tubiganiraho kugira ngo bamwe bafise uko babyumva nabo barandika muri commentaire tugira ati ibintu tubyumva uko mbega bigenda gute canka bikumva gute okay sujet y'urukundo irangyohera ko n'ibintu twese tubamwo twese tuba turi mu bintu by'urukundo kabisa ni ukuvuga rero urukundo n'abantu babiri iyo rero ari abantu babiri bavuganye ibintu bakabivugana en secret bakadragana mwibanga ejo Benishu canke Krista mukavuga mwijoro hama mu gitondo un jour tukabona mufise abantu mukundana donc muba mwabivuganye muri deux rero nibaza ko washatse kuvuga hariho ibintu bituma abantu bahebana ikijya wavuze ni kimwe mu bizatuma abantu bahebana donc kubishira mu public cyangwa kubinyegeza nivyo ni kimwe mu bintu bituma abantu bahebana mu bintu rero bishobora gutuma abantu bahebana sinzi ko washatse tuvuge en général ivyo cyangwa tugume kuri iyi point y'abantu ze Beni nibaza ko twavuga en général ibintu bituma batandukana gusa muri rusange kuko impamvu navuze uko nuko jewe hari ibyo numva nkumva ko ukundanye n'umuntu ukamushyira rashika kore bandanye okay igane muri bandanye n'ingene mbere ariko arampoto muri iki gihe je ndaza kuvuga nk'ibintu bibiri by'ishura aho yivugire nka bibiri nyene mbere inshuti za guhuza ko abahungu rabiye mu bintu rero ikintu okay ko ariko bari babahemuka reka kubesha twebwe aho muri duhemuka Beni murahemuka Beni murahemuka reka duhakanye uvuga avuge hama turaza kumenya mu nyuma okay sawa agenda za kubahuza mavugo donc rero umuntu kuvuga abantu babiri iyo bakundana hariho ibintu bituma bantu za couple twara tubona zishushe kuri Instagram kuri statut un jour jomba ngo vyahetse bihera gute muri iki gihe rero reka tuje muri 2021 iki ibintu bishobora gutuma abantu bahebana jewe ikintu ca mbere mbona gituma amakouple ariko arahebana cane vraiment mvuga ngo cane nubwo abantu banka ko tubivuga ko mugabo birahari ni ikintu bita uburyo n'amahera money frank n'amahera amahera ariko aratuma amakouple asambuka amahera niyo kenshi abantu bakundana imyaka 6
un jour bavyuka bavuga ati jewe moi j'en ai marre urya mutipe vraiment yandambiye nkaza nkabwira Christa ati le type sinzi niyo biriko biraja simbona n'ivyo arimwo bayi ni ukuvuga rero ico ni kimwe ikindi naco je ca kabiri ni manque de confiance kutizera umuntu mukundana ukimbira ukabona umenga ntambe nishikomeze kurya igenda zaradirago dukobwa abakobwa turapfuha mbige mane yaje abakobwa urumva Christopher sinzi kare barundi kazi canka nahandi arico kimwe abakobwa turapfuha hose kwe nibaza ko gufuha ari ibintu nyene nuvuga ko twaremanwe ndazi kandi hamwe hotombora ukabura umukobwa adapfuha hamwe ubura umukobwa adapfuha urashobora kugira chance yo kuronka umutipe wa bon donc iterekana gupfuha urumva avec la maturité uko napfuha ndi kuri 20 ans siko mfuha uya vraiment urumva uko ugenda urakura ugenda urabona sinshobora gumangira drame ngo baramukije Christa ngo aravye Christa ngo nani ngifitiye taye nziza je nanje mfite nifitiye uruda aramuraba nyene ntaco sigizima acaraba jewe munyu urumva kibi n'abahungu vraiment acaraba umuntu wa fake wasi none nk'ugi vraiment muga hari igihe vraiment nk'umusto ashobora guca ngaho mwese mukamuga ati ya mwana no wabo akamuraba ni ukuvuga rero avec la maturité ugenda uratahura ukuntu abatipe bameze ukuntu n'abakobwa nabo bameze rero urumva tukiri muri ivyo onya vy'ibintu bituma abantu bahebana ikiri basé sur la confiance kwizera umuntu mukundana biratuma vraiment mwoshobora kugumana n'amahera sinzi ko Benishio cavuga ikindi sinzi ko uvuga ikindi kugira ngo si je nk'ikintu novuga ndadogaruka cyane ku kintu cyo kuburi en couple n'umuntu tuvuge je ndi en couple na Benishio hama ndi proud yiwe ndamupostinze ahantu hose ndamushizeho kakandi yashatse kukagaruka gose tukagaruke ko kubera ko hari impamvu ndiko ndakivuga uko tugaruke ko n'ivyo bintu n'ivyo kuko turi muri monde ya social media kubera turi muri monde kandi n'ivyo sha Christa kandi n'ivyo kubera duske turi muri monde yo ku social media siko n'ivyo vraiment abantu ndagupostinze Beni nazo amaze gusohokana n'umuntu wewe ukamupostinga rendi mardi mercredi jeudi ntangira gupostinga nawe akamusi rimwe aragupostinga cyangwa ukamupostinga ugasanga uraje ku bwanje borumenga for the festival simora ko byari bike ko umuntu abapostinga nimba mukundana by'ukuri byari bike ko mubishira en public saha naje turumvikana ajera ntituri kumwe aho ntituri kumwe rahira nimba uri mu kintu cemange urumva ugishire ku mugaragaro bwati je ndamukunda uyu muntu buryo n'abantu bose bamura bwati uyirira Christa mugiye baraje kukudiraga narabwiye babantu ati ngiye kudiraga nkandika kuri sati babantu ati ngiye kudiraga Christa bo ntabyo wabwira mugabo muhebanye nibaza ko ico kintu Ben ariko aravuga Beni ntagura posting umukobwa mukundana jewe bonda muposta cyane uhetse ntagara uwundi ndaposta pana cyane ariko ndaposta nawe nyine bikenewe weho nako gakere n'imbuga shirako ndumvura zopfaye wamaze kwidesida ntago posta urumva bya bindi birashika abakobwa barafise uko mumeze haragera periode uvuga ati jewe vraiment shirako nawe yagira basi babibone basi kuba wavyandika mu biganiro vyawe Beni turakene kore musheri wawe uraposta basi honyene nkawe Beni wewe ko urabona kuri public ugiye kumuposta honyene wewe Beni n'isoko wewe yaremeye rero yari yicaye n'isoko kuko uciye nahajyaye hari udusitoto umukobwa gukunda umbe nakubwiye Christa abakobwa uko mukunda biratandukanye kwa abahungu dukunda umukobwa yakunze umuhungu naho uba afise ubundi akamuposta agomba gukunda tu ari wakunda nawe ufise ubundi fate je nawe ufise tugendana ari ukurondera guma kurondera ukire sivuga ati je ndakwiyamye sikutaki si burera ari ikintu giharawe ari ikintu giharawe ugasanga tuvuge ese en couple ari posting type wiwe ari proud waramupostinze ebana amajambo riraraje yo isasigasokana nanaka bacha mugira amakuru yose y'imbere uramuzi wewe urazi nyene meze ugasanga mbere mwari inshuti ntimwari bwinjire mu rukundo ntago baje kubikubwira ahubwo babonye cyagiye ubishyize hanze ko mukundana nabo baje kubwira le type ameze ukubigura muzi canka akagenda ku mutipe akamubwira ese urazi nyene meze uramukobwa ni iki ugasanga ariho hantu hahera iyo umuntu adafise umutima ukomeye avuga ati ko iki ibintu bari kubimbwira ugasanga ari n'igihe bakubwira ibintu
waryama ukimbira ko ibintu ari byo ikintu utabwiye n'abantu ubwiwe n'abantu barinze batatu ukumva ko ari byo nibaza rero ko ahanini no mu bintu bituma izi couple zacu tuko turavuga za 2021 nicyo kintu gishobora kuba kirimo bene yes kumure wavuze ati ivyo guposta dusubire mu byo guposta kwanza wari cyo nawe cyumubwira Christ ati mbega kwereka iyo mushukanya mudashira kuri stat tubona gusa message urumva mwembe muragiye muradraganye murahemura byasha muciye muza muraje twebwe warabitweretse kuri statut y'uratweretse beni amuhendesha raguri kimurashize ku master no mukobwa nawe oya ragu ari ibintu baciye bavuga ati umukobwa nawe agera vraiment ngo mbere y'umutipe ngo ni fo kandi bayijya gute urabona ko bayijya n'amaboko ati none bigenda gute vraiment kuvuga ati mfite dusori mudashaka tubona na hererezanye ntaco nzojya kantu gatoya shitse muhira canke cyamamagara Christian yanisha twiga mugabo urumva ukuntu bimeze Christian jewe vraiment sinshigikiye na gato amakouple apostingana nimwabona ndamupostize muri hangana ntaco mugabo kubera ko ntinya ko ntegerezwa gusekuriza couple yanjye ntegerezwa kuyisekuriza kuko umva uje wese yaca bijamwo hewe wabonye ko babenisha bagi uretse ko bagiye mu rumonge uretse ko bagiye hana donc umuntu wese gaca ashaka kuvyinjiramo donc je kugira nsekurize couple yanjye n'umutipe wiwanje ko ndashaka kumushirako ugasanga hari kandi ugasanga byaraheze ubunya yarabaye umuntu mwiza kaje ubona barakakubwiye ngaho washa na Maria je mwako murapanga canke ibindi bintu biraheze ni ibintu nameruka kubona ryari nta nameza biraheze nta n'ukwezi kumwe nta n'indwi zibiri ziheze narabonye yari sorti y'umujama wanje yariko sohokana n'umukobwa agendana n'umugenzi wanje nyene urumva abagenzi baje babiri ntavyo bazi ko abagenzi nibagendana ariko bose je ndi hagati urumva je n'umugenzi wa naka ujya nawe n'umugenzi wa naka urumva rero uwo mukobwa je nituvugana ariko kintu nabonye navuze ati iyo nari kuba ndi umuwantu muri babandi babahanuzi couple kuba yononeka kumbure sinzi ko nagize nabi nta nakimwe navuze ariko narabonye ko ari ibintu ila quelque chose beni waragize nabi nari kuvuga abahungu babiri n'abagenzi bawe abahungu bose babiri n'abagenzi banje barazinanye abahungu barazinanye oya ntibazinanye nzi ko abahungu bazinanye ariko abahungu bose je turazinanye murazinanye ko bo ntibazinanye kandi nyanya mukobwa aranzi yego aranzi biciye kuri bajya abahungu bazinanye kandi uwo babiri yarafise ubundi nyene bagendana nyanya mukobwa turazinanye ibintu by'amakopre ndababwiye guys sinzi je naretse kubivuga naretse kuba urusaku kumbure gati Mungu kumbure Imana ntiyabigomba izo bishira ku mugarako niko ndavuga kuri vya bintu ushira ibintu en public usanga uronsa abahanuzi benshi baragiye kuguteranya kumbure wabikoze kubw'izindi mvo wowe ugiye gushikana inkuru kumbure waruzi ko ugiye gufasha kumbure ugiye konona byinshi ikindi kintu nibaza ko abantu bakundana biri en privé bafise amahoro gusumba abantu bakundana biri en public kuko urumva uko kuntu nyene tuvuga ko umuntu wese mu bintu byawe iyo biri muri privé d'ailleurs umva nk'abantu baba gafere nyene ari cyana anakuvanga ari abiyiba ari nk'abakobwino usanga bifitiye umwe ngaha undi mu Rwanda ama reserve bahita bangora ama reserve hari mugende bakunda guca kera ahantu nize nibyo numvaga bavuga ngo rimira henshi ntabwo uzi aho bizera mbere aho bizera vuba none urumva uwo mugani sheri wa Krista pole sana rimire hansi kugira udoro nkaho byimbuka kibyo je ndavye kwa Krista okay nivyo warubizi ga Krista ni umugani tubwire ni umugani bahoravuga basinda umugani waruzi ga rishi mugabo ko abakobwa benshi babikoresha kugira bavuga ati je nzoraba wa bonsha mu nyuma ubikoresha umviriza urashobora no gusohokana n'umuntu vraiment ukaje ubona abantu barasohokanye pendant 5 ans baca bahebana bakaca bakundana n'undi 6 mois mariage bikaca bikunda kaca bimvira none sinataye umwanya canke vyagenze gute ni kuvuga rero kwifocusinga ku muntu umwe nyene hariho nyene abakobwa baca bavuga ati wapi vraiment mugabo je yarabampanura kweri kugerageza n'abasanzwe kumbere cyo kuri cya kinini yari yavuze cy'amafaranga je baza ko bija bitugura amafaranga
kumbura usanga umukobwa yaradebukiye abona yuko umuhungu adafise amafaranga atabonera uko baraca agaca abona ubundi afise amafaranga agaca murongora agaca mukuru nico afite ikintu je twagize debe igihe kimwe turabivuga abahungu baca babifata nabi gose kandi je nari mvugishije ukuri mu bisanzwe uri umutipe ukundana n'umukobwa we Beni mubwira uti urabona jewe ndi umujournaliste peut-être amahero hari n'ibindi ushaka kuba wikorera apa ivyo ntashobora ko abahungu bararondera gusha twatsi rero ushobora kuronkera amahera ngaho n'ahandi ifo kumubwiza ukuri ukamubwira ati sherije urabona mpora ibi n'ibi hama ivyo du project vyose reka twihe umwanya ungana gukina gutya abahungu rero bariko badukiniriza isara ntabuzi rero muri iki gihe wewe azoza rotesha umuko narabivuze abahungu bababaye mugabo bashaka bavyumve ndakurotesheje shere urazi ko tuzogira mariage Zanzibar banzu vyuke d'abord aranajyanye vraiment en plus de ça aranajyanye urazi gituma tubikora galisi uza kuryama simvuze ko udakora urashobora kuryama abahungu turivugira sinaguci koma cyangwa nakore kubanza oya ntaco vuga yeskumva urazi gituma tubivuga abakobwa mufise ikintu bo sinzi araba materialiste bari material urumva bakunda ibintu kandi abakobwa la plupart yamwebwe muri mwebwe murakunda ibintu vyiza murakunda ko murababwira kandi bivuga udashavuye no reka mvuge ko naratubeshe yaradusemera ubongo yes yaryoye kubera iyi deba tuce duhurira yeskumva urazi urazi gituma mwebwe cyambere mwebwe muri abantu umukobwa ufuma mubesha ko mubwiza ukuri byo murabizi kuri aho komeza turabizi ariko iyo ufuma mubesha ko mubwiza ukuri ufuma umwemerera indege yuva ko ari ushiri we yamwemerera indege ariko umunsi azokudabuka uwo mukobwa oya uzoguma mubesha kuko ndakubwiza ukuri atataco mfise Beni jewe vraiment ikintu shigikiye umutipe ambesha me akagira ama effort voilà nume ndakubona kuri kamera ya Buja Hit kwera uri kurakora bavuga ati shere wanje rega n'umushinga ariko arakora ejo ukamubwira ati jewe nzogenda nzoja naha kuri ibi bya journalism bishobora gushikana umuntu kure mugabo harabatipe nabo abavuga ati je sinta kazi nge mukobwa agaprefera kubesha atari n'umukozi jewe rero umuhungu diko ndanga muri ico gihe onye vraiment yabayizaje siko ariko la plupart kuno babimeze igituma nivyo usanga bibishika mu muhungu avuga ati je ni high period na kanaka cyangwa shaka ko hazogira kino gihe ama dukora ico kintu nuko kenshi abayiraba cha kwanza we akakiraba ati jewe ninjiza yabi kagenda kunuku urumva ariko kenshi wamuca mvuga ngo turababesha biba bivanye na bya bindi mwebwe ivyo wamushaka mugabo ndakubwije ukuri kundi ruhande mavuga ati ndamubwije kurya mukobwa nivyo abasaba ndabona umenga cyane mutagaza oya urumva humura abahungu bubu noneho nabone bikundira n'amahera yego kweri asumva nabone mugabo jewe ari umuntu mpanura naho navuze ivyo byose iko gukundana ata mahera bigize iki hako ukunda wewe nk'ikintu no gusabira canke twebwe donc uri umuhungu hakutangura hakutangura kuronka amahera hama ngukunda wotangura gukunda hama ukaronka amahera ni myo gusumba kuko unosa amahera menshi ana nk'aba bantu baba abastar gose birabagura kuronka akantu uvuze koko ngo iyo fuma abongo bakunda amahera akutangura kuronka amahera ufumutangura ahantu tugeze nta mukobwa ushobora kuza kugira gatamahera ufise no si ukuvuga icyo kintu nta hantu umvirize reka tureke kujya ku ruhande tubesha abantu ubunye aho bigeze aho isi igeze uko ngene isigaye ndayibona nta mukobwa ashobora kwemera atamahera ufise ntigikunda bariho gusa Beni numwe kwijana nabyo nibiramba ko ari cyayi adafise amahera ko wamwemeye birashika gerega nduwa kera sindi ubu nduwa kera niyo mpamvu ibintu byose mbabwira attention rega kuko uno mukobwa ashobora kugukunda atamahera ariko akaba hari hahandi hariko harava kandi karovne utabiyizi kubera urumva hari igihe mukunda n'umukobwa afise ibintu vyinshi nk'ubu hari abakobwa bipangira ubu hari ibiki ari utuntu abakobwa wakaguma ubona umukobwa waguma asa neza salon Mrs Inzara wano mutipe kweri wibereye ngaho oya umubaza uti noneshera ayo mahera ni papa canke ni mama mubaza ico gihe umutipe abakenye no shaka kumubaza kandi rero kenye atari ikintu abastona abo basha bavuga ngo ukenye tekereza umutipe abakenye hanyuma ivyo ndakubwiye aho umukobwa ujomva akubwiye ibi turiko tubwiraga muce muvuga ngo niko tumeze turi abantu rero bo nta kwisigura dayeri byakira uko mubibonye urumva ukuntu bimeze
ukuntu bimeze vraiment jewe ndabura aho nshigikira iyo tugeze ku kintu c'amahera kuko ndibaza ko jewe noja ku muntu nkunda cyane par rapport ufise amafaranga mugabo burya umuntu ukunda nawe aciye aronka amafaranga ariko nizera yuko mbega cha tuja kuri cyakindi mbega umuntu ukunda ubimenyeshwa niki umuntu ukunda umuntu ushobora gusiporta umuntu ushobora gusiporta benirega amarangamutima y'umuntu ukunda cyangwa umuntu agukunda ubimenyeshwa niki ikintu kigoye kuri umuntu agukunda aragoye kumenya umuntu agukunda bene ndashaka kugukunda ukabibona ko nagukunze ariko Jesse ushaka kubona ko nkunze nk'abahungu ho dushaka kumenya ko muzemera gute ko babakunda abahungu umva n'umwizi abahungu baragoye kugira confiance mugabo ko nyene abahungu twa turorosha turatanga care turabitaho umwanya je mugabo vraiment ikintu ca mbere baziga ben ikintu ca mbere Krista kaguba yisigura yarihebuye shagira abandi ndamwizera n'ukuri urumva usaga Krista emission iheze umusheri umviriza abatipe batanga care imana bahezagira abatipe bitaho abakobwa abo batipe vraiment niyo yoba kenye gute atekereze sha Jux amahera Jux pare ajya ubona tuguze umukobwa abatipe bafise care nukuri ko imana ibahezagira aho bari hose kuko vraiment yego vraiment kuko naho yoba kenye uko kunta kwitaho vraiment urashaka kuvuga ati ntaco mbure Samire mugabo ndonke iyi bonjour yo mu gitondo imeze kuvuga ko muga abatipe nabo bafise amahera nta mwanya kuronkera ndi ku kazi ndi mu biki yakora visa rero mugendana n'abatagira amafaranga rero umviriza urukundo ariko rwa mbere bene murashaka gukundana n'umuntu atamahera afise mugabo akakubaza ati waramutse gute sheri warose ingene ufungura wiriwe gute iki cyo nyaki wagira ngo kubaza ingene fungura nawe bihabwa gashako nzi muzi batanga afise kumwe gufungura nazane na hamburger dore Krista ko bivyo bihabwa gashaho ngena bo hamagaye nta mafaranga umusheri we nta mafaranga yigiri urumva yarambiwe sinarambiwe arayihabwa yose arayihabwa abakobwa benshi tumeze cyo kimwe yaronse no kuri ben hagira ushaka no kufise no mu ex vraiment kaje no kumutifa afise note ukamona garutsi wawe ko kuntu wewe umwitaho ico kintu kwanza tutagenda kure siko gute umunsi ushobora kugenda hano akagaruka kubera kuntu ukamwemerera birashika ko umuntu akagenda kwa kamwemera akagaruka ariwe yaguhevye ariwe yitwaye kabona kandi tuvuga je ngundanye n'umuntu arambwiye bikurice nyene yaravuze yatwawe n'amafaranga gacagaruka oya je sisura kumwe Beni umva ndakubwira Beni reka twire ko ngaha turi batatu sibyo urashaka kubukundana na Elsie sibyo mukundana by'ukuri ariko we nta mafaranga ufite sibyo njye kuntu ndi kubyumva cyangwa se njya niyumvira Beni usokanye na Elsie nta mafaranga ufise wewe kandi murakundana biri seri cyane pe ariko Elsie akaraba ubuzima mubayemo akaraba nk'undi mutipe uri kumurondera afise amahera kavuga ati wewe tunashaka kundana ujya umuntu afise amahera kugira ngo basindonke ico noho mushiri wanje canke ko twoshira hamwe urabyumva ugasanga kenshi nibyo bintu usanga biba niyo mpamvu kenshi abahungu buye ko ikibazo kwihangana ko ikintu kwihangana isi tugezemo kwihangana biragoye be mugabo urumva ariko biragoye kwihangana ariko abashobora kwihangana bakabishika nuko Imana ni sawa vraiment kurugo ruhande novo umutipe wawe bimenye bisha bigenda gute ko tuziko twebwe abatipe tutemera ko batuvanga ico kibazo cyo kukibaza Jux wavyemeye ko umukobwa wawe akuvanga ngo bivanye nuko wowe udafise amafaranga aja kurondera handi amafaranga uwo mukubita ntashobora kwemera n'igikunda abo ngo twavyemera none ko ndakubaze ga Krista aho nyene wowe udafise ego jewe nta mafaranga mfise kandi aburumenga iyo ndiko ndaje na wewe ndarumenga ntagiye gukundana nawe umukobwa ariko arandondera afise amafaranga ko atarakimwe twokora ko twojaje na wewe wonyemera ko nje gukundana n'undi afise amafaranga kandi ukabimenya ko nagiye gukundana n'ubundi ukavuga kumva zuko ngo ndiko ndondera amafaranga yo kuguka cyangwa ko kugira tubane neza uvyemera oya je sinovyemera alors ko rikino nemwe wo kwemera ko kagenda mugabo rero hari akavido nigeze kubona kubona umukobwa waje ati nk'ubu unye bakubwiye ati umusheri wawe umutize ijoro rimwe bagoye nka 50 miliyo gutyo umutize ijoro rimwe umudadara avuga ati nawe umujyane ndwi yose oya erega biri muri vya bintu yuko erega Beni abakobwa twebwe ikintu mutamenya abakobwa turashaka kwihanganira infidelity mugaba nk'umuntu ntibashaka kwihanganira ariko abakobwa kurashaka kuvuga nawe ucuvuga none kubusa ho ntiyumvanga ivyo ni wowe ubitahura urumwe kwijana
abo bavyemera ni bande bandike muri commentaire Chris abo bavyemera wewe ko nokureka ukagenda ahandi kuyarondera ahandi ya shana fumandaro busa bro kuko ndabimeye gusa no gukuramo urasonza fresh ariko je mbona menga vyiza je mbona menga mu kwihangana ni vyiza ariko rero turambega isi tugezemwo eske ni bangaye mu bishobora biragoye afite jewe ikintu gusa ahantu mburaho mpagarara nuko vraiment ikintu gusa je nemeze s'il s'agit de moi jewe nka LC sinzoja ku muntu kubera amahera no ndamwiyumvamwo hama nkamugenda kuko ndamwiyumvamwo kandi s'il faut yuko ntaco dukena nta kundi kubera gusupport umuntu mukenye umukunda ni fresh vraiment uramubona basi agatuma basi uvuga ati basi ndamukunda ibiki nibiki mugabo urumva kugenda aciye aronka amahera naho biraryoshe no gusumba ikibazo gisigaye kiyo ubu umukobwa arashaka gukundana n'umutipe afise amahera ukaje ngo mukundiye amahera kandi yamukunze hari sometimes hari gusa amahera ikintu nabonye afasha arashaka gutuma urukundo ruryoha nyene mu gihe mwari mwiyumvanamo gato birashaka kuca binaduga kubera urazi wewe gupfa wifuza kuzoja kuri plage kweri ujaye kweri nyene ntibiryoshe urumva mugabo urumva abo bikundiye kwihangana abakobwa mwihangane bidakundiye nakundi sawa zajana mu itumbi cyagi ngusha jizi better imishaki okay stand by ready action Yeskumbure urumva ko twayaze byinshi bivanye n'ivyo twategeka kutse ko buno munsi mbega gisha nibaza ikibazo navuga risuye hamwe na Krista timbega ko twumva yuko hari impari navuga ku mpande zose hagati y'umuhungu n'umukobwa yari abavuga ati umuhungu ni yangana cyangwa umukobwa ni yambega ninde muri bo hagati ya babiri umukobwa wari we cyangwa umuhungu wari we wese ni bande bafise urukundo nyarwo hagati y'umukobwa bivanye n'ukuntu bivanye n'ama-experience bivanye n'ukuntu abo mwagendanye ese ushingira kuki umbwira ngo ntangure rero mbwira ushingira kuki umbwira ngo ntangure niki kintu ufatira aho umbwira ngo ntangure hagati y'abo muri abakobwa nawe bafise urukundo nyarwo bon jewe uko ngere ndabyumva ndakubwiye ngere nje ndabyumva simpaka bose mu byumve ibyo utahura ibyo je bose afise ukuntu abyumva ya yes kuri je numva ko abakobwa ari twe dufise urukundo donc ari twe siko rumbajije ari twe ku ruhande rw'iwa ariko ku ruhande rwanje urakabwira ko usigura kuko impamvu mvuze uko je Christian ndashaka gukunda umutipe atakintu nakimwe afise nkamwihanganira byibuze nje nkaba ari njye guhiga kugira ngo nze ndamuhe kuri jewe ariko urumva ndikwivugira kuri jewe ndumva wahamahera umutipe urumva ko bisanzwe nindi sije tuzogaruka ntaje reka twibike muzo twibutse ntaje kuri je nyine numva ko ari twe dufite urukundo rusumba rw'iwanyu kubera ko kenshi burya umuntu yavuga ikintu abanza no kwera mu buzima busanzwe ingene bimeze je ndashobora kugukunda uri umuhungu atakintu nakimufise ahubwo je nkemera nkiruka nkaja kurondera ubuzima ariko bitavuze ko nje kurondera ngo ubuzima ngo mubande bahungu kugira ngo mpuzanire oya ariko nashaka akazi katuma akazi ka buri munsi katuma byibuze ushobora kuza nimba utashobora kwigura niyo pantaro ngari kugura cyangwa urukweto ngari kugurira ariko tukabandanye dukundana kuko uriya mutipe nabona amugiriye uko nitanga kubwe nimba afise umutima koko nawe arahindukira akavuga ati uriya mukobwa arankunda tugaca dushira hamwe kuri je nuko ndabyumva sinzi nkaye singe nabyumva je ntituvyumva kumwe jewe avec des expériences maze kuba mbona canke mbona nahandi abahungu nibo bafise burya urukundo rwa vrai ariko ndashize ko ariko iyo bagikunda irya mbere umuhungu uko bagenda barakunda niko urukundo rwabo rugenda ruragabanuka ahura n'umva uko abakobwa bamudeseva bamuhora amahera kuko abahungu benshi bahogwa ubukene vraiment urumva uko ukaza ngatekanya agira amahoro uko babaheba bababara umva aza gushikira wa mugore wiwe avuga ati nukuri nubundi umva uriya mukobwa wa mbere bakundanye uzosanga ari we yakunda bya vrai umugore wiwe aza gutwara mu nzu afite amashoke menshi y'abakobwa nabo uko tugenda turaronka ama deception twiga kuba forte twiga kwihanganira ibintu byinshi nivyo nakubwiye nti nk'ubu mfise nka 20 ans sinarimeze nk'uko meze ubu unyu umuntu twosohokana vraiment azobahiri ko no mwihanganira ibore n'iki nawe yaguciye inyuma wakwemera okwihangana aciye inyuma rimwe gusa
nimwe gusa nawe Wamwihanganiye. umukobwa rimwe rimwe ryonyine ukamufata kumudodesha kabiri ni wowe je sinere nifuza kuzomufata abishitse ukamufata bishitse nkamufata naho sinifuza Wamwihanganiye. kuzomufata bishitse nkamufata tukaba twakundana bifise projet nyene mbona iri sur ariko byari vya pastime ndamwihatiraho kubera iki mugabo hari igihe avec la maturité ndamukunda gwe mva nyene wo kwihanga mugurumva nuko nyene bimeze abakobwa bagenda barakunda bivana n'ukuntu bakubitika n'ibiki n'ingene bakubita abandi ariko bahungu naho urumva mwebwe urukundo rwanyu rugenda ni nk'abakobwa gato mvuga ku kantu ni nk'abakobwa kugira baryamane n'abantu kuryamana n'umuntu baryamana kubera aba yamwiyumvisemo nukuri kwimana cyo gituma abahungu mushaka mureke gutorera infidelity umukobwa mukundana agiye kuryamana n'uyindi muhungu nukuri sorry vraiment aba yakunze urirya muntu kubera twe ivyo kuryamana ni emotion birindani mugaba type vraiment yo ashaka kubona icana ngaha muri quartier ngakavuga yamufasha mugaguma akunda peut-être Krista ngasanga niwe twagirize tuvyemere nivyo mwandike muri commentaire mwandike sivyo twebwe abahungu ntitujyabana n'umukobwa tuba tutamukunda Beni reka turi buki mani Beni uri kurabesha Beni twebwe abahungu uri nzi barafata decision mvuga ati je ngiye gukushana naka nuko mbandama oya yo ivyo rero nukuri kw'Imana aho twaca tuja no mu bitabo tugasoma n'abavyize Jukes nukuri kw'Imana oya bakora tubeshera gusa ni vya bindi nyene mwamaze kwishiramwo umaze kugenda hanze mwebwe muryamana n'abantu kwikura umusonga onyene ugeze ukumva ati oya natwe kuko mwe ibintu byanyu ni ipampa bigenda bihe oya we ubonye umusito yambaye nk'imini kujya kuntu mumuraba deja haca hazamo je ni nk'umutipe ariko arakubwira ngo je ngo sinakuvanga sheri ngo nujya mukwango murabe reka ko umva hano naguhindukiza murabe twamurabe kuko niko karemano kanyu niko mumeze none ko reka mutatwihanganira ariko muzi ko ariko tumeze reka mutatwihanganira ukundana n'umukobwa atakwihanganira uwo ntagukunda abakobwa bose bari muri couple bihangana nawe uja kumucisha ingandi hano uraba basito bihangana baguma inyuma ngukunda urumva ndagukunda mwana bimenya ko wabikoze nkakureka ariko umukobwa ariza gucitinga aba atagukunda urinzi ubona umukobwa guca inyuma ntabagukunda amwe kari indaya amwe kari umubara nyine yigurisha ariko mukundana akaguca inyuma ukamufata abakunda urukundo sharuba rwararangiye nukuri yes ariko twe twizera yuko twebwe abahungu dukunda misi yose bavuze yuko ngo twebwe ko duhura ngo kwindi gutuma duhura n'amablessure atandukanye n'amadeception atandukanye ngo niko tugenda durahinduka twije mu rumenga abahungu twe tuba dukunda misi yose abete ibintu byose tuvugiye haba batubaza ko dufise amantuze amapreuve mugabo turavye ama experience twisunze n'ababivuga nuko bavyita abahungu ibintu byabo hajya ngo baba bari kuvuga ama rapport sexuel yuko mwebwe bibakora muri cerveau ntibibakora ku mutima mais twe bijadire muga nk'ibyo ma rapport sexuel twe turari byo tuzi ntabwo y'abadulte umva nta kibondo relation y'abadulte birigisha ko ari benshi bari muri copinage bari muri fiançailles baba bifuza kunyata mbega ubikwiye kugenda gute bizogenda gute mbega iyo bishitse ku musheri wanje bigenze gucyanya abankunda réellement canke abambesha sivyo none ivyo birakenewe nta kibazo je umuhungu kaza kumpanuza ngo umukobwa mukundana yakuvanze automatiquement nzo kugira nti ntagukunda yifatira musezere naraba n'abahungu benshi bahanuwe ko reka gutora ibyo umukobwa yera kuvanze akaca muvanga banashitse no munsi muga uri umukobwa jewe sinshobora guhanura umukobwa directement ambwiye ngo mu type ngo yamvanze baza nkamubwira bari muri he situation yabari bahuriye he muri boîte bakaca batahana sawa mugiya nawe afise umukobwa yama bamaze kumubonana kenshi bakaguma bari ivyo umuhungu aho wogira attention ukavuga ati unya muga umufashe rimwe vraiment mbega Krista yabyihanganira Krista muramuzi bora Krista yabyihanganira ubyihanganira ariko weje kugwana waje kugwana uragenda ugakubiza ujya mukobwa ukamutabagura kwanza kiyubatse ntuzosira kunkorera ku vyabo uramukubita kandi ukubita umukobwa umutipe wandi sidamukora kubera iki kandi rero ahanini ikintu twihendaho sinzi impamvu je muri je mbona kuri ya mukobwa arenganye uri mukobwa ubona bamurenganiye kuko umutipe niwe wabiteye ujya kuryamana nawe ushaka iki urati yuko twebwe kugira abakobwa nabo ntuzi ko basigaye batiraga abahungu birashika
bashika bunye abakobwa kandi nibyo biharawe vraiment nibyo biraharawe nibyo bihari kandi nta curumva je kuri jewe mba mvuga hano n'umuntu umukunda ni sawa muga hari abakobwa nabo baza kuduraga umuhungu kugira badetwize couple kubera mbonye Krista ifitiye nk'umutima se Ubwo na Kristo Mushenyi yamudiraze urumva nibisanzwe oya nibisanzwe umudiraze bigakunda bigacamwo mbe ndiko ndakubeshera basi guys muri buki ibintu Beni yankoreye rega bifu nirahera nanjye ntanyuzwe borera ntaco yes kumure urumva iciza nuko namudiraza akemera iyo aza kunkatira ari kubabara iyo rero niyo yanyuma iyo muzoyigireho abahungu umuhungu agukatiye uzopfa udasubiye kuko abahungu ntago droite akugiriraho mbiriza vraiment urukura tuna kutavuga ko yerekana wamaze rero kuba prete oya wamaze kuba prete oya cha wibaza nk'umutipe wamaze kwereka yuko no nahariya hose mushikayo acha kugira nyine byakurusha ibyo mushobora no kuja muri rapport sexuel akaca kwahira nukuri kw'Imana uramarama abakobwa byashikiye bihangana Yesu wenyene ara bitubwiye twemera naho justement rero umungu arinze yankivyo vraiment cuva inyuma n'ubundi ni vraiment nta kundi ntabwo byaseye yes urumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane kubure wewe ufise umuhungu mukundana cyangwa ufise umukobwa mukundana urashobora kwisunga bino twavuze hano kuko nibiba muri societe nibiba mu couple nibiba mu relation kubure tuzogomba tubandanya tuvuga byinshi about nuvuga ama topic agenda atandukanye kubure Kristo arashobora kutubwira ibindi na Elsie abandanye nawe tubwira amacu tuze kiganiro Jenny baza ko nta kindi twongeraho abumva bumvise ahubwo turindiriye feedback z'iki kiganiro commentaire bazashiraho muzatubwira ati dukomeze hari ibyo mutumvise cyangwa tuganire kuki kuba nama mvuga ko turi ngaho ku bwanyu turashobora gukora ibintu katubwira ati ahubwo nimuganire kuri iki kintu cyangwa ikintu cyadufashije muhindure muganire kuri iki turi ngaho ku bwanyu numva ko ari iki kintu nokongeraho sinzi nkahise ko ari icyo avuga nivyo nyene nkashaka guhamagarira cyane nk'ibi by'amadeba ibintu abantu baba bavuga birigisha gose nka muzobona bababwiye inbox ati yes situation mwavuze hajya nanje ndayirimwo ikindi nashaka guhamagarira no kuri turiko turegereza umunsi mukuru w'abigeme naho itajanye sinzi tari kumenganira 11 shaka ko agateka k'abakobwa bo bakorera kuri YouTube kagarukirwa kuko nk'ubu bacavuga ngo ntitwisonera ngo nta ndero dufise n'ukuri kw'Imana turisonera vraiment turisonera muga tugeze kuri kamera tuzobivuga nyene byose bija habona ego muga ico nzico cuhuye na Krista mu wundi buzima busanzwe muhura amezi kundi je tugahura ukundi so kwisigura muga nanka yuko ibi bintu birafite ico bifasha abantu benshi bamwe rero reka kuzana ibintu vy'ama idari negative byo kwanya abantu twa nivyo nyene yes kumure Krista yes numva ko ikindi kintu norenza ko reka mvuga ati next tuzobandanyirizaho canke tugarukane kandi n'ibindi bishasha tubashimira cyane merci kuba ingoma makuru ashaka tubwire kumbere bifuza kukurikirana n'amadeba kumbere arakora no kuri channel sakora kuri Rahilisi ni umva nitwa Elsie Greta nkorera kuri TV online yitwa Ingoma 257 ni wanje ntayiragira cyane ariko nkeneye bankurikirane kumbere twebwe dukora byinshi bitandukanye ariko kuri Elsie wewe kumbere uzosanga ko amadeba menshi n'ibindi ama topic menshi atandukanye ni kuri Ingoma 257 na Instagram ngira ngo niryo zina yego Ingoma 257 kugira ngo mugende mukore subscribe kugira ngo urabona ko ni igikobwa cyiza cyane sinzi ko mwabona igikobwa byiza kandi yavuze ko atambutse nta mudipa pizza bana nabivuze no nga nabivuze wavuze ko bon ntabyo narabuze ariko badusishije façon ntaho baragoye gusa umuntu bogendana na Elsie numva yuko yohabwa icibwa kabisa yobanza akagira kwanza Kurdistan iruko ndakamenya byake kubamo na Elsie justement yes turagushimiye rero kuba watwemereye kuduha umwanya wo kuza kuganira nawe merci beaucoup Bujahid televiziyo dukunda kuraba ise ancienneté mu ma TV online nico gituma rero tuyikunda nyine n'ikindi gihe mumpamagaye nzoza cyane yes Beni dusezerera abafana abakunzi ba Bujahid n'abakunzi ba industry
muri rusange abakunzi ba Ingo ingoma 257 ingoma 257 arabona kundo kubyitirana na ingoma oya ndabasavye no kubira Ingoma 257 hari ingoma ni journal ingoma 257 yeskumbure nkuko Krista abimbye ati ndabasezere yeskumbure ni abakunzi ba Buja Hit TV n'abakunzi ba Ingoma 257 kumbure tubashimire cyane kumbure mwafashe kano kanya nimwataye umwanya kumbure ni byinshi twavuze biba muri societe ni byinshi biba nuvuga biba mu makouple atandukanye no mu rugo ni byinshi bimwe tutakoze ko cyane ariko ari byo twabyisi twavuze kumbure mushobora kubyisunga ko hama nimwakenera ibindi kumenya byinshi muzokoma mukurikirana nuvuga Buja Hit muzokoma murongo nuvuga face to face misi yose nuvuga bino biganiro nk'ibi hama no kuri Ingoma 257 birahari naho nyene kumbure muzobashe kuba mukurikirana kumbure muzoronka impanuro nyinshi zitandukanye wowe uri muri relation mewe wababajwe mbega wewe wataye nuvuga wagize agatima no kwihebura je numva umenga sinzobikora mbega bizogenda gute kumbure urashobora kuronka impanuro nyinshi bivanye na situation urimo kumbure wari kumwe na Benikuri micro twakumwe na Elsie Greta hamwe na Krista Bella Leon the body guys shata kula believe champion of the conqueror for real the teacher the priest conduct the vibrate dreams the most inshallah professional bye